Wiriwe neza uherereye hose munywanyi w'ibiganiro byacu twumviriza by'umwari kwirere hirya no hino ku isi ndaguhaye ikaze ngakuri n'umunesha kure yacu hane ya Nyaburundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze rero muri ano masaha by'umwari kuri wa Mungu kwigenekerezo ya 20 ukwezi kwa gitugutu 2024 reka turabire hamwe rero idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa ngamu gihugu cy'u Burundi by'umwariko ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Cantare House by'umwariko hariko harabera by'umwariko ibiyago by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we arongoye igihugu ca Somalia amakuru akomeza kugenda haradushikira rero aravuga ko by'umwariko abayobozi bombi bariko barayaga mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye by'umwariko no gutsimbataza by'umwariko amahoro ndetse n'umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hagati y'ibihugu byombi ndetse akaba ari ibiyago nyine byanitabiriwe n'indongozi nkuru by'umwariko zo kuri izo mpande zombi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira mu kanya gaheze nibwo nabamenyesheje yuko rero hari abasudashika muri babiri bari mu bamwe mu bacungira umutekano mukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye bapfiriye nga ku kibuga kuri iki kibuga k'indege mpuzamahanga cya Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomira akaba ariko yerekana canga se akaba akomeza kugenda aradusumira avuga ko hari abamwe rero bamaze kugenda barafatwa cange se bamaze kugenda barafatwa n'abajejwe amatohoza mu nyuma yo kugira ngo mu nyuma y'iko rero bariko barakekwa mu kuba ari bamwe mu bagize uruhare mu mfurero zabo basoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira amakuru akomeza kugenda aradusumira rero aravuga yuko by'umwariko ngo bagerageje guhangana n'abariko by'umwariko baragerageza guhungabanya umutekano ngaho muri ako gace mu nyuma y'iko rero by'umwariko bari bafise amagarinade amakuru akomeza kugenda aradusumira aravuga ko rero by'umwariko ngaho mu gihugu cy'u Burundi hari bamwe mu bantu bariko baragerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse bakaba bariko barakekeranya yuko arabo muri FM arabo muri Regitabara umuhari usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira biravugwa yuko rero mu nyuma y'icyo kiyago cy'abayobozi bakuru kaba ku ruhande rwa Somalia ndetse n'igihugu cy'u Burundi aho bivuga ko u Burundi bushobora kuza kwemerera abandi basoda yuko bashobora kurungikwa mu gihugu ca Somalia mu nyuma y'iko rero by'umwariko nubwo Al-Shabaab ikomeza kugenda yibasira bimwe mu birindiro bikomakomeye cyane by'ingabo z'u Burundi muri iki gice amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda atumenyesha yuko mu nyuma y'ibiraza kugenda biravugirwamo rero by'umwariko biraza kumenyeshwa abavugizi babo bategetsi ndetse n'abizo guverinoma hakiyongeraho kandi ko by'umwariko biraza kumenyeshwa abamenyesha makuru nkuko biriko biratangazwa turabarondera byinshi turagaruka kandi kuri bamwe mu bantu bakomeje kugenda baranyuruzwa nga mu gihugu cy'u Burundi hariko haravugwa rero nanone inkuru y'umwe mu bantu bariko baranyuruzwa nk'uko amakuru akomeza kugenda haradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera aba bantu bariko baranyuruzwa by'umwariko bakaba bongeye kuvugisha batari bakeya mu nyuma y'iko rero umwe arasanzwe arakora muri Burarugwa by'umwariko Burarudi yaje kugenda aranyuruzwa ndetse gushika ubu bakaba atari yaboneka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira abo mu muryango wiwe rero ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ashobora kuba yomaze no kuba yo kwicwa mu nyuma ariko bisanzwe biremeze nga mu gihugu cacu cy'u Burundi turabahaye ikaze kandi by'umwariko mu yandi makuru turaza kugenda turagarukaho cane by'umwariko nga mu karere k'ibiyaga binini umuhari wa Regitabara mu nyuma y'iko rero uherutse kugabwaho ibitero bikomakomeye cyane n'ingabo z'u Burundi zifatanyije by'umwariko n'abasoda abo muri FDLR aba Mai ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwariko adusomera mu nyuma y'ibyo byose bamwe baragira bati kubaho rero ko umuhari wa Regitabara gusigariye mu biganza by'Imana mu nyuma yo gukubitwa ahababaza n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifatanyije by'umwariko n'izo Burundi ngaho muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko byama biratangazwa
Umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu yaje kugenda aramenyesha canga aratangaza neza yuko by'umwihariko Hezbollah hariyo iri inyuma ya drone zoherejwe ku rugo rwiwe by'umwihariko cange ku muhora wiwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira mu nyuma y'iko rero by'umwihariko Hezbollah yarashakaga kumwivugana ariko igikomeje kugenda kiribazwa n'uburyo rero by'umwihariko Hezbollah ikomeza kugenda iragaba ibitero ariko kandi n'ibice biramenyekana inzira byanyuzemo cyangwa se buryo biriko biragenda kugira ngo by'umwihariko ivyo bintu kugira ngo izo drone zibashe kuba zoca muri humye by'umwihariko bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye by'ubwirinzi bwa Israeli kugira ngo bibashe kuba byogera muri icyo gihugu. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murere hirya no hino ku isi, reka twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Abatwumviriza murereye hirya no hino ku isi rero by'umwihariko ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza. Niba arabwa mbere ushise ngaha rero kuri no mbonesha kure yacu ane ya Nyaburundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu. Nyemerera tuyatangurire mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira muri rusange. Mu masaha heze rero by'umwihariko nibwo arongoye igihugu ca Somalia rero cyamaze kugenda kiraninjizwa by'umwihariko mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, mu muryango wa Afrika yunze ubumwe rero East African Community nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba yamaze kugenda yakirwa n'umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nkuko biriko biradusomira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihutsa adafise ivumbi akomeza kugenda aradusomira nuko rero haje kugenda harabaho ikibazo giteye ubwoba ndetse kugeza umugubu abatari bake bakaba bariko baribaza impamvu umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi ukomeza kugenda urazamba nkuko biriko biratangazwa cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Nabamenyesheje yuko rero hari amakuru y'ibanga yaje kugenda aramenyekana icyakora inzego z'umutekano zashimye kuba zoyashyira ahabona, aho by'umwihariko bivugwa ko rero abasudashika muri babiri baje kugenda barapfira ngaho, aho by'umwihariko baje kugenda baragongana na bamwe bari biteze guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi cyane cyane ahariko harahurira abo bayobozi. Byari bizwi neza yuko rero umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye araza kwakira mugenzi wiwe by'umwihariko arongoye iki gihugu ca Somalia ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Intwazangabo zimwe na zimwe zisanzwe ziracungera umutekano w'umukuru w'igihugu rero by'umwihariko zari zizengurutse icyo kigo nkuko byama biradushikira cange nkuko byama biradusomira by'umwihariko zaje kugongana n'abagabo bivuga ko bari bafise grenade baza kugenda baragwana biza gutuma rero zibaturikana, ariko bivugwa ko rero hari hakomeje amatohozwa ndetse abegereye inzego z'umutekano z'u Burundi baravuga ko abagabo bashika muri batatu bikekwa rero ko ari abasoda babarizwa mu mugwi w'abaroberi by'umwihariko bo muri Regitabara ari bamwe mu bantu bari bishi nyuma y'icyo gikorwa ndetse amatohoza akaba gikomeje. Ni mu gihe uyu muhari rero uherutse kugabwaho ibitero by'ubugome bikomakomeye cyane ndetse bikaza no kubakura mu birindiro byabo, abivuga ko rero basigaye atanege bafise usibye kugerageza kwinjira nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babashe kurabira hamwe rero uburyo bakwihorera nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru akomeza kugenda rero aradusumira nuko umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Muhammadu by'umwihariko yahejeje gushika anga ku kibuga k'indege cya Melchior Ndadaye by'umwihariko kuri igenekerezo 20 Gitugu 2024 akaba yaje kwakirwa nyine n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ciza Evariste Ndayishimiye. Amakuru avuga ko rero ibyo byaje kugenda biraba bitahungabanyije ibikorwa by'abategetsi byombi. Uyu Hassan Sheikh Muhammadu rero yaraherukaga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu kwezi kwa Munyonyo 2023 mwaka wezi rero aho yabonanye n'ubundi n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bakaba barayaze kubijyanye n'ibikorwa bigiye bitandukanye byo gutsimbataza umubano mwiza rero hagati y'ivyo bihugu bibiri ndetse by'umwihariko no ku banyagihugu babyo. Yarashimiye u Burundi ku ngufu rero bukomeza kugenda buragaragaza mu gushiramo rero by'umwihariko ingufu mu kugarura amahoro
n'umutekano ngaha mu gihugu ca Somalia. Somalia rero yaribasiwe n'imigwi igitandukanye imihari igitandukanye cane cane by'umwariko umwari wa Al-Shabaab usanzwe by'umwariko ufise amamoko canga se usanzwe urakorana n'imihari igitandukanye kari kigendera ku matwara kari ya Kisilamu izwe nka za Al-Qaeda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu gihe cyaheze rero iyi Al-Shabaab yaragabye ibitero ndetse yigarurira umurwa mukuru rero by'umwariko Mogadisho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ingabo z'u Burundi zaragize uruhare rero mu kwirukana aba Al-Shabaab nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ndetse igihugu cya Somalia kiraza umubare munini rero w'ingabo z'u Burundi, ndetse amakuru yihuta adafite ivumbi aragaragaza ko ingabo z'u Burundi zishobora kongera kurungikwa by'umwariko muri icyo gihugu mu rwego rwo kugira ngo bakongere ingufu zo guhangana n'iyo mihari nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Ni mu gihe mu Burundi n'ubundi hamaze iminsi haribonekeza ibikorwa bigendanye no kongera umubare munini w'abasoda mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bokwizwa hirya no hino mu isi. Hassan Sheikh Mahamadou yarashimiye cane kandi kwihangiro ry'ibyo bihugu rero ryihaye biciye mu migambi mikuru rero by'umwariko y'akarere ka Afrika y'Ubuseruko ya 2022-2026 ari nayo gushiraho rero by'umwariko koroherezanya mu bijyanye no kwinjiza ndetse no gusohora ibidandazwa, gutsimbataza amahoro ndetse n'umutekano, intwaro ibereye hagati hamwe rero no gutsimbataza iyinjira mu karere ry'ico gihugu. Mwomenya ko kandi iki gihugu ca Somalia nyine gejejwe no kwinjira mu muryango w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko kuva ku igenekerezo ya 24 Munyonyo 2023. Amakuru rero akomeza kugenda aradushikira nuko muri uno mwanya abategetsi bombi bari muri ntare Hawuds ku kirimba c'umukuru w'igihugu gerenga mu gisagara ca Bujumbura, aho by'umwariko bariko barakubaragirana ibiyago, ndetse by'umwariko hakaba harimo n'abandi bategetsi bagiye batandukanye canke izindi ndongozi zigiye zitandukanye by'umwariko zisanzwe zirabarizwa ku mpande z'ibyo bihugu byombi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Biravuga ko rero by'umwariko ibiraza kugenda biravugirwa muri icyo kiyago by'umwariko biraza kugenda biramenyekana mu masaha ari imbere, aho biraza gushikirizwa abamenyesha makuru ndetse n'abavugizi ba guverinoma z'ibihugu byombi. Tukiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero amakuru akomeza kugenda haradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera nuko by'umwariko hakomeje kugenda hibonekeza ibigendanye no kunyuruza abantu ndetse no kugandagura abantu muri kino gihugu cy'u Burundi. Biratangaje uburyo abantu bakomeza kugenda baranyuruzwa ku kigero kitigeze kibaho, ndetse abatari bakiye bakaba batarya umunwa mu kugaragaza ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye iteye ubwoba, ndetse bakaba bagaragaza neza ko by'umwariko mu gihe atacyaba gikozwe by'umwariko ibintu bishobora gukomera ndetse no gufata indi ntera muri rusange. Barama basaba ndetse bagaragaza ko General Major Evariste Ndayishimiye yokuri yo bwabaga, ndetse by'umwariko akareka ibigendanye no kurenganya abantu, ndetse intwaro yiwe ikareka by'umwariko igahereza n'amahoro by'umwariko abadahuje ibyiyumviro bimwe na bamwe mu basanzwe babarizwa mu mihari igitandukanye canke mu mirwi igitandukanye idahuje ibyiyumviro bimwe n'uri ku bitegetsi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri rusange. Twerekeze mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwariko, twerekeze mu karere k'ibiyaga binini n'ubundi ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusomera muri uno mwanya nuko by'umwariko bikomeje kugenda bigaragara canke bikomeje kugenda biradusomera, ariko mu nyuma y'igitero gikomeye cyane giherutse kwibasira umuhari wa Red Tabara, umuhari w'abaroberi usanzwe by'umwariko kugeza magingo aya ngaya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Uyu muhari ukaba usanzwe by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeza kugenda biradusomera, ukaba usanzwe by'umwariko urakorera ngaha ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Uyu muhari by'umwariko uraherutse kugabwaho ibitero karundura, ibitero bya giturumbuka nabo batazi uko byagenze, byari bihuriweho n'abasoda bagiye batandukanye biganjemo abo mu ngabo z'u Burundi basanzwe baramaze igihe kirekire by'umwariko nga muri Kivu y'amajyepfo mu misozi miremire y'umurenge nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni ibitero rero bafatanyije n'abamayimayi basanzwe barakorera muri ibyo bice, ndetse by'umwariko bakaba barafatanyije n'ingabo za Kongo nk'uko biri mu masezerano, ndetse bakaba barafatanyije n'aba FDLR nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni ibitero bivugwa ko rero by'umwariko byaje kugira ingaruka zikomakomeye cyane kuri Red Tabara, ndetse kugeza ubu ngubu abatari bake bakaba bavuga ko
ko kubaho kwa Reditabara bisa naho by'umwihariko ari hamana. Bamwe bati kubaho k'umuhari wa Reditabara by'umwihariko gusigariye mu biganza by'Imana mu nyuma yo gukubitwa ahababaza. Umuhari w'inyeshamba wa Reditabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi uraheruka kwirukanwa mu mibunda muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero wari warahungiye mu nyuma y'uko rero utangiye kugabwaho ibitero bikomakomeye cane by'umwihariko ibitero simusiga by'iro ry'ingabo z'u Burundi iza RDC hamwe rero n'imihari igitandukanye irimo nka Mai Mai ya Kutumba ndetse n'indi mihari igitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kuva mu ntanguro z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024 nibwo Mai Mai ku bufasha rero by'umwihariko n'ingabo z'u Burundi ndetse by'umwihariko n'ingabo za Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'aba FDLR rero baratanguye kugaba ibitero nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Baratanguye ibitero bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera, akaba ari ibitero byibasiye umuhari wa Reditabara, aho rero wari waracumbikiwe by'umwihariko n'abapfurero mu bice rero bya Rugezi haherereye mu majyepfo ashyira by'umwihariko uburengerazuba bwa komine Minembwe kuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icyo gihe rero aba bagwanyi ba Reditabara bari bafise ibirindiro mu duce tugiye dutandukanye two muri ibi bice byo muri secteur ya Rurenge nka Rugezi ndetse n'ahitwa Kabaju ndetse n'ahitwa Babengwa no mu bindi bice bigiye bitandukanye ndetse n'ahitwa Matanganika. Ibi birindiro byose byaje gusenywa biranatwikwa. Mu nyuma aba bagwanyi rero baraje gukomeza guhigwa bukware bakurikirwa by'umwihariko iyo bari baragiye barahungira mu nce za Rukombe mu mashamba yaho ndetse na ya Bukafu Gisanga ndetse na Rebera, ariko aho ngaho rero by'umwihariko ntibyaje kuborohera n'ubundi, naho rero baje kugenda barahavanywa ku mbaraga z'isasu, ari nabwo rero by'umwihariko bahungiye mu mashyamba yo mu mibunda ugana by'umwihariko za Rungurungu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu cyumweru giheze rero ahagana mu ntanguro zacyo nibwo rero abasirikare b'u Burundi benshi ndetse n'ingabo za Kongo n'ingabo za FDLR n'abandi basanzwe barafatanya nk'aba Mai Mai baragabye ibitero bikaze cyane mu misozi izinyeshyamba zari zarashinzemo rero amakambi ku misozi by'umwihariko yo mu mibunda aho muri teritwari ya Mwega, maze birangira rero nayo isenywe burundu. Gusa ibi bitero by'umwihariko bikaze byaje bikurikira imigwano yagiye iba hato by'umwihariko hagati mu kwezi guheze uyu mwaka wa 2024 hagati y'uwo muhari wa Reditabara n'igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye n'ingabo za Kongo n'abandi basanzwe barakorana. Kuri ubu ngubu amakuru akomeza kugenda haradushikira rero twamaze kugenda turakira yizewe by'umwihariko dukesha bamwe mu baturiye muri ibyo bice, nuko rero aba bagwanyi ba Reditabara bakubiswe kubi rero by'umwihariko kandi barababazwa bahita rero banahungira mu ishyamba rinini cyane rya Rungurungu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Aya makuru anavuga ko kandi uruhande rukomeje by'umwihariko uruhande rukomeje guhiga byo kurimbura Reditabara ruherereye by'umwihariko mu mwinjiro w'ishyamba rya Rungurungu nk'ahitwa by'umwihariko Kibitingingi ndetse n'ahandi, ariko ko rero ibyo bitero byarwo bigikomeje gukurikirana aba bagwanyi iyo rero bahungiye muri ayo mashamba. Rero ibice byose byo mu mibunda Imigana, Irungurungu kuri ubu ngubu rero byigaruriwe n'izi ngabo z'u Burundi ziri ahitwa rero mu Rwembe, Gipupu ndetse no mu yandi marango yo muri ibyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biravuga ko ibi bishobora rero gushyira iherezo rya nyuma rero kuri uyu muhari wa Reditabara mu nyuma y'uko rero wari umaze imyaka irenga 7 uzengereje abanyagihugu, akarere ndetse no mu misozi miremire y'umurenge nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Leta y'u Burundi yarakomeje kugenda irerekana ndetse iranagaragaza ko by'umwihariko itewe impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara canke se n'ibikomeje kugenda biratangazwa mu nyuma y'uko uyu muhari wari umaze igihe uragaye ibitero bikomakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba byaragiye biragira ingaruka ku banyagihugu bamwe na bamwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu rero abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ko insinzi ya Red Tabara by'umwihariko gutsinda Red Tabara bishobora kuzozana amahoro nga mu gihugu cy'u Burundi. Icyakora hari abandi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko uruhande rwa Red Tabara narwo rushobora gukomeza kwisuganya nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Inzego z'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi rero biravuga ko zashyize imbaraga by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no guhangana ndetse no kurwanya uyu muhari wa Red Tabara usanzwe urafise ibirindiro nga muri Kongo mu nyuma y'uko rero habayeho ubufatanye by'umwihariko hagati y'ingabo z'abarundi FDLR ndetse na FARDC nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icyakora nubwo bihagaze bityo by'umwihariko n'ubundi uyu muhari nawo bivuga ko ubusanzwe ufise abantu bawufasha no ushobora kongera kwisuganya ukaba wakongera kugaruka ugaba ibitero giturumbuka cyangwa se ibitero bya kirimbuzi. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu by'umwihariko arahejeje kugenda aratangaza neza yuko afise amakuru yizewe yuko by'umwihariko umuhari wa Hezbollah ukorera muri Libani uraterwa inkunga na Irani ari wo wagize uruhare mu kohereza drone zishika muri zitatu maze imwe rero ikaza gusiga imwe mu ndege za Israeli ikaza kuboneza by'umwihariko ku rugo rwa Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu rero arafise ingo zigiye zitandukanye nga mu gihugu ca Israeli ariko nigeze haratangazwa urugo rero rw'abagwari basiwe. Bakomeza kugenda haradushikira rero nuko umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu yakomeje kugenda agaragaza neza yuko nubwo hageragejwe kuba yo kwicwa yavuze yuko Hezbollah ariyo yaje kugenda hirakora iryo bara maze anagaragaza neza yuko rero nubwo bariko baragabwaho ibitero mu buryo bukomakomeye cyane uko byagenda kose by'umwihariko bagomba kuraba uburyo bo bikavaringa. Yavuze yuko rero adateye ubwoba ndetse bitaraza no gutuma arekera umuhate wiwe aho yagaragaje neza yuko ikintu icyo aricyo cyose gishobora kuzobuza amahoro Abanya-Israeli nawe atazemera yuko cyokunda cyangwa se atazemera yuko gishobora kuba cyobaho. Uyu mushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu rero biravugwa yuko by'umwihariko urugo rwe rwaje kugabwaho igitero mu nyuma yuko yashimangiye ko by'umwihariko ari Hezbollah yabikoze ndetse akanagaragaza neza yuko Hezbollah yashatse kumwicana n'umutambukanyi wiwe. Ariko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda aragaragaza neza yuko by'umwihariko kubw'amahirwe make ya Hezbollah by'umwihariko basanze n'ubundi ata muntu uri muri iyo nzu ariko ntihanatangajwe niba atacyangiritse cyangwa se atakindi cyaburiwemo nga muri iyo nzu. Icyakora biravuga ko Hezbollah nayo ikomeje kugenda irakoresha ubuhinga mu kohereza drone ku buryo zitariko zirabonwa by'umwihariko n'ubuhinga bwa Israel bugendanwe no gucunga umutekano w'ikirere. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi. Twongere gusubira mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza.